bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima, amahoro y'umwami Imana abane namwe. Ni mama Nyishu, tugarutse mwagira jambo ry'Imana nkuko vyama buri wa gatatu. Tumaze imisi turiko turihweza, tumaze guhabwa umucunguzi, mbega vyagenze gute, mbega turiko tuributsanya icari camuzanye, ibikorwa yagiye akora, ico natwe adusaba, kuko natwe hari ico yadukoreye mugabo natwe hari ico adusaba nk'abakristo, nk'abavukanyi biwe, nk'abakunzi biwe. Rero nico gituma tuza tuributsanya, turabira hamwe. Ijambo nzana ntiriba rishasha, si jewe mba ndaritanguye ngo ryamyeho. Tuba tugomba gutsa kwibutsanya, tuganire ku vyiza vy'umukama, twibutsanye mbega nk'abakristo dukwiye kubaho gute, nk'abakristo dukwiye gutambuka gute, mbega muri iki gihe turimwo tusabwa iki, twokora iki. Rero uyu munsi nzanye inkuru abantu benshi bazi, inkuru dukunda y'igihe Kristo yazura Lazaro. Nahandi rero tuyisanga ni mu gitabo c'Imana, mu gitabo ca Yohana igice ca 11, ndahera ku murongo wa mbere. Kadusome ijambo ry'Imana. Hariho uwaragwaye ni Lazaro w'i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge, amuhanaguza umushatsi wiwe. Uyo Lazaro yaragwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mugenzi, wa wundi ukunda aragwaye. Yesu avyumvise aravuga ati, iyo ndwara siyo kumwica, ariko niyo gushimangirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina na Lazaro. Nuko yumvise yuko agwaye, asibira aho hantu yarari iminsi 2. Hanyuma y'ivyo abwira abigishwa biwe ati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubwira bati, mwigisha, Abayuda baheruka gushaka kugutera amabuye, none usubireyo? Yesu arabishura ati, none n'isaha z'umurango si 12? Ugenda ku murango ntatsitara, kuko abona umuco w'iyi si, ariko ugenda mw'ijoro aratsitara, kuko umuco utari muri we. Amaze kuvuga ivyo arababwira ati, Lazaro umukunzi wacu arasinziriye, nanje ndagiye kumukangura. Nuko abigishwa baramubwira bati, mugenzi, asanga asinziriye azokira. Yamara Yesu yavuga urupfu rwiwe, ariko bo bagira ngo avuga kuruhuka ko gusinzira. Buno Yesu aravuga abifoboye ati, Lazaro yahwereye, ariko ku bwanyu ndanezerewe ko ntariyo, kugira ngo muze mwizere. Noneho nimuze tujiyari. Toma ariwe Hasa abwira abigishwa bagenzi biwe ati, ngo tugende dupfane na Yesu. Nuko Yesu ashitse asanga amaze iminsi 4 mu mva. Betaniya hari hafi Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko Abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubirura ku bwa musaza wabo. Nuko Marita yumvise ko Yesu aje, aragenda aramusanganira. Ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, mugenzi, iyo uba wari hano, musazanje ntaba yahwereye.
kandi n'ubu ndazi ko ibyo wosaba Imana byose Imana yobiguha. Yesu aramubwira ati musaza wawe azozuka. Marita aramwishura ni ndazi ko azozuka mwizuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntahazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Nawe ategome mugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mw'isi. Avuze ivyo asubira inyuma yonjorora. Mariya mwene nyina ati mwigisha ari hano. Asubira inyuma yonjorora Mariya mwene nyina ati mwigisha ari hano araguhamagaje. Nawe avyumvise ava hasi n'ingoga aja hari. Yesu ntiyari shike muri iyo mihana, ariko yarakiri hahandi aho Marita yamusanganiriye. Buno abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamwirura, babonye avuye hasi n'ingoga asohotse baramukurikira. Bagira ngo agiye kuririra kumva. Mariya ashitse aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge vyiwe ati mugenzi, iyo uba wari hano musazanje ntaba yarahwereye. Yesu abonye ko arira n'abayuda bari kumwe nawe barira, agira ikigumba mu mutima, arawuhagarika, arababaza ati mwamutaye he? Bati mugenzi ngwino urabe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati ingene yamukunda. Ariko bamwe bari muri bo baravuga bati mbega uyo yahumuye amaso y'impumyi ntiyoshoboye kubuza uyo ngo ntapfe? Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima, ashika kumva, kandi yarisenga yugajwe ikibuye. Yesu aravuga ati nimumukureho iryo buye. Marita mushiki w'uwapfuye aramubarira ati mugenzi, erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu arangamiza ati data, ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Amaze kuvuga ivyo arasemera n'ijwi rirenga ati Lazaro ngwino sohoka. Uwari yapfuye arasohoka, azingiriwe ko impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gifutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati nimumuhamburure mumureke agende. Mana yacu nishimwe. Ngo yari yapfuye, vyari vyarangiye, kandi ngo yari amaze 4 jours mu mva. Wibaze nawe niba hari umuntu wawe yopfa bakamukugumiza iruhande ukavyemera. Umuntu wawe apfuye atera ubwoba. Namambwira abantu nta muntu numwe anezerererwa no kugumana n'intumbi, ikiziga mu yandi majambo. Iyo umuntu amaze kuva nk'umwuka, ubundi ivyiwe biba vyarangiye, agaciro kiwe kaba karangiye, ubu umuntu bwaheze. No kuvuga ngo umuntu aguserutse ko wese aragutinya kiruka. Iyumvire rero umuntu yari amaze iminsi 4 mu mva. Kandi Yesu yaravyumvise, baramutumyeko, bamutumako akigwaye, bamutumako novuga ngo bigishoboka, bigikunda, hakiriho uburyo, hakiriho moyen, bamutumako agihema. Ariko ngo Yesu rero bamaze kumutumako ngo aca sibira hariya yarari, ngo hasibira kabiri. Mu yandi majambo, hari ibintu biba ku buzima bwawe. Izi ni inkuru za Lazaro n'abashiki ba Lazaro. Ariko nawe hari ibintu biba mu buzima bwawe, ugatakamba, ugasenga Imana, ukayihamagara, igasari nkaho ntikumva. Ariko suko ibitakumva, iba yakumvise, kandi bihari, kandi byose bibibona, kandi ibigambiriye kukugirira neza. Yesu ngo yarasibiye, asibira kabiri. Arangije ngo aravuga ngo wa mukunzi wacu. Nukuvuga ngo naho yasibiye,
mu mutima wiwe yarabigumanye, ahubwo yarafise ikintu ashaka, yarafise ikintu agamije, yarafise ihangiro. Ngo arababwira ngo wa mukunzi wacu ngo arasinziriye, ngo reka tugende tumuvyure. Abandi nabwo biyumvira ko avuga gusinzira itiro ry'urupfu. Oya, bibaza yuko ari gusinzira bisanzwe. Niyo mpamvu bavuga ati none ga mwami, niba ari gusinzira bisanzwe uririga uragenda gukora iki? Reka azovyuka. Ariko Yesu ngo carabivuga mu buryo bweruye, arababwira ngo yapfuye. Hari ibintu wasengeye, hari ibintu wasavye Imana, twebwe twese turabifise. Hari ibintu pe nawe ubwawe wabitse, waruguruye tiriware, urabika urashirayo kubera yuko waramuhamagaye ntiyakwitavye, waragerageje kudodora ntiyuguruye. Ariko reka nkubwire, uno musinje kubwira ngo nibwo ubona ataco yavuze, yarakumvise. Ndaje kubwira ngo Kristo yarakumvise kandi yiteguye kukugirira neza. Ndaje kubwira ngo ivyo nyene, ivyo vyaboze, ivyo vyanutse, ivyo bona bidashoboka, ivyo nivyo Yesu aza gukora. Ubundi iyo haba hakiriho ivyizigiro, iyo haba hakiriho ibintu ubona wowe ushoboye, ntaza. Ariko ararindira bikanuka, ararindira bikabora, ararindira bikagera ahantu nawe ubwawe uvuga ati oya biriya bintu nta kikivamwo. Kristo agacacomoka, agacaza. Niko ameze. Rero ngo baragenda. Marita ati mukunzi, iyo uza kuba ngaha musaza wanje ntiyari gupfa. Mariya ati iyo uza kuba ngaha nitwari kuba twaragowe gutya. Bibiliya ntivuga ko bari bafise undi musaza wabo, jewe nibwira ko bari bagafise ari kamwe. Ibaze rero kuba ufise umusaza wawe umwe akamara muziro kamwe, ukaba ufise inshuti nka Kristo, ukamuhamagara uwo Kristo akinumira, ugasubira agaca hengera muragandaye n'ikiriyo mugira mu giheze, agaca debarka. Umbwire nko muri no minsi twibereyemo, ufise umugenzi uzi ko yari kugukiza, hanyuma ntaze kugusuhuza, nanakubaze n'amakuru, agaca hengera wagotse, ukazobona ngo waraje. Ariko reka mbabwire, isaha y'Imana niyo nziza. Kandi hari igihe Imana iba yagambiriye kubuza ico gihe nyene kugira ngo yiheshe icubahiro, kugira ngo n'abantu babona ati bya bindi vyakoze Imana. Hari igihe ibishaka intahe muri uwo mwanya nyene, arico gituma idapfa kuza ngo nuko wakomanze, arico gituma irindira bikayangara, ikarindira abantu bose bakagufata kwijambo, abantu bose bakabona ko vyanse, abantu bose bakabona ko vyagutaye kwa amazi, abantu bose bakabona yuko nta voix de sortie ihari, abantu bose bakavuga ati ivyurya vyarangiye. Bose bamaze kuvuga, bamaze gushaka domo, Kristo agacaza, kubera ko niwe Alpha na Omega, ni itanguriro n'iherezo. Umva, muri projet zose mu buzima bwacu, mu bintu vyose, ivyo ubona vyananiranye, ivyo ubona bidashoboka, narinje kukwibutsa ngo ni Alpha na Omega, niwe ashoboye. Araza arababwira ati nkurira ico agati none uyu mugabo vyaramucanze. Bashaka bati uyu mugabo biramunaniye, yabuze kuza akikomeye, yabuze kuza akigwaye. Ego twarumvise ibyo yakoze, yeregize ukunuko ari abo yakijije, mugabo yari bari bagifisa agashuhe, ni bari bwabashire mu mva, vyaramunaniye guseruka bataramushira mu mva. None ubu rero ahengereye, ubu ninyo zatanguye kuduma, araje ngo nidukore kwigise. Nagira ngo ubwire ngo mu bari bahari, naho bari bahari, hari erega kukiriyo bose ntibaza ngo nuko abatubabaye, kandi ntibaza ngo baje kurirana natwe ngo kwako ngumva ngo urumva. Hari abaje kuvuga ati awa, hari abaje kuvuga ati aturaza amanyama bari bafise, ati rindira kujya muntu abavuye mwe inge turabe. Hari abaje kwihera iginyo, ariko Kristo vyose yarabiraba, burije mitima yarayisesa. Bose arabaraba, amenya bariko bararana na Mariya na Marita, amenya bariko barabariza, amenya n'abariko barabatwenga. Ariko aravuga ngo ntaco bitwaye, aravuga ngo kuraho ico kibuye, kuraho. Bamaze gukuraho, Kristo ngo yarategetse, yavuze ijambo, arahamagara, aravuga ngo Lazaro ngwino sohoka. Haleluya, nico nkundira umwami w'Imana. Rero nje kukwibutsa combien de fois turabatoni, turabahigwe kubona twarahawe umucunguzi, kubona Kristo tumufise mu buzima bwacu. Naganda kubwire ngo turabahigwe, nta kimunanira, nta kirenze, nta kintu na kimwe atokora, nta namwe atogukura. Kristo ni umwami kandi arashoboye. Aramubwira ngo Lazaro ngwino, kandi Lazaro avamo.
arasohoka. Yo nibwira ngo babandi bariko baratwenga, babandi bari ngaho kugira ngo barabe finalite yavyo, babandi bariko baravuga ngo none ko Kristo yari umugenzi wabo, none ko tuzi ko Kristo yazuye yagize gutya yakijije aba yamuguruye yahumuye, none Kristo ari he? Nibwira ko bakozwe n'isoni. Niko nawe mukundwa uri kuranyumviza ndiko ndakwibwira, ushobora kuba uri muri situation iteye ubwoba, ushobora kuba muri situation yananiranye, ushobora kuba uri muri situation nta voix de sortie, nta voix d'issue, ushobora kuba uri muri situation idasobanutse, ariko ngira ndakubwire ngo ubwo Kristo umufise n'amahoro. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, ubwo umwami Yesu agukunda uri amahoro. Gupfa kwa Lazaro ntibyakuyeho urukundo bari bafitanye na Yesu, ntibyakuyeho ubucuti bari bafitanye na Yesu, nta nubwo byakuyeho umugambi bari bafitanye na Yesu. Niyo mpamvu rero ndagomba kukubwira ngo ntaco bitwaye. Ushobora kuba umaze igihe kinini uri kurasenga, ushobora kuba hari ibintu uri kurasengera, ushobora kuba hari ibintu wizereye, ushobora kuba hari ibintu wavuga ati nawe no, ugasenga imyaka ikaba myinshi, ukagerageza gukiranuka, imyaka igakomeza ikicuma, ugasubira ukarindira ko Yesu aseruka. Reka nkubwire, gusibira kwa Yesu siko gusiba. Ndagomba ngo mu mutima wawe witegure, niba ataco wowe wishinja, niba uzi neza kutisha ubucuti mufitaniye na Kristo, nagomba ngo ugume ubwira umutima wawe ngo humura, umucunguzi wawe arahari, kandi ubwo umucunguzi wawe ahari nukuri nta kadoma arashiraho, kandi ntibirarangira, azoza bigenze neza. Lazaro arasohoka inyuma y'imisi ndiko ndavyibi. Iyo urazi ko nabajya abantu dushira muri frigo muri morgue, sha amatara yihenda umunsi umwe gusa, ibintu birayangara, ibiziga bikamerera nabi. Ariko uyu nguyu yari yamaze gushika mumva muri ya chaleur, hahandi utavuga ngo ari muri frigo cyangwa ari ikintu kimuzitiriye, ariko Kristo yapfuye kuza aravuga ngo Lazaro ngwino. Lazaro arasohoka, kandi asohoka ntibatubwira ngo abantu ngo barifashe ku munwa ngo urumva ngo cyakiziga ngo kiranuka, ngo bavuge ngo yaye ngo vyacitse, ahubwo ngo Lazaro yarasohotse. Haleluya! ngo azingireho ko yamuzu nyene, yamuzu ataco yabaye, ngo n'igitambara kimufutse mu maso, ngo maze Yesu ngo arababwira ngo ni mumuhamburure mumureka agende. Nubwo yavuze ngo urumva ngo reka tubanze tugire ngo urumva ngo tumwoze tumuhaye nime, oya, yavuze ijambo rimwe gusa, ubundi ngo asohoka ari muzima, aravuga ngo ni mumureka agende. Rero ndariko ndiganirira n'umuntu ushaka kuba umaze igihe kinini, ushaka kuba n'abantu bagutwenga, ababanyi bakagutwenga, abo musengana bakagutwenga. Birabaho, birashika ukagera ahantu nabo mwasangiye igisabisho bakagutwenga, bakavuga bati ibyo aribyo byose uriya muntu, none ko twasangiye igisabisho, none ko dusengana, none ko twisonzesheje, none ko twaduza imisozi, none ko mbona atishurwa, bakagucinja ibyaha. Nkavuga tuko biri kose uriya muntu ntarakiranuka, uko biri kose uriya muntu narakizwa, uko biri kose uriya muntu naremera Imana, uko biri kose uriya muntu arafise utuntu ahekeyeko, uko biri kose uriya muntu ashobora kuba asaba abami babiri. Buriya rero iyi ntambara ihagurukanywe n'abo musengana, iba ari grave mona. Ariko ndaje kubwira ngo uko biri kose Yesu ntaravuga ijambo rya nyuma, ahazozira hose bizoza ari bizima, ahazozira hose bizoza bikwiye, ahazozira hose bizoza bitunganye, ahazozira hose umva kizabizi. Oya, niba buzi ko abizi tekereza, niba batabizi niho hari ingorane, ariko ukabuzi ko ivyo urimwo abizi, ukabuzi ko ivyo uri kuramurondera ko abizi neza. Ubeho utekanye, ubeho utuje, umenye ngo ni gihe kitaragera, umenye ngo ni saa yibitaruzura, ntakangwa na karabaye, ntakangwa n'imisi bimaze, ntakangwa n'imyaka bimaze, ntakangwa n'abariko baragutwenga, ntakangwa n'abariko barakuvuga, ntakangwa n'iki na kiriya. Ariko we nahaguruka akaza, azoza kubigenza neza, azobizana vyuzuye, azobizana bikwiye, azobizana ari vyiteka, azobizana ari vy'amashimwe. Ntabwo ari wewe mbere uzoja kuvuga ngo urumva ngo Imana yankoreye iki, ahubwo babandi nyene bari hirya no hino bamaze kubona ko vyaboze, bamaze kubona ko vyarangiye, nibo bazohaguruka bakavuga bati yo erega wa muntu bwa bundi yagendana n'Imana, erega wa muntu bwa bundi yarafise Kristo muri we. Rero nagomba ndakubwire ngo ubwo umwami Yesu agukunda n'amahoro.
aka kantu ndagasubiyemwo, ubwo umwami Yesu agukunda ni amahoro. hari abantu je nkunda kwibwira ni Jesse nkunda guharura imyaka kwe oya ni kugira ngo ngumane ubusabane bwiza na Kristo. Iminsi, amasaha, imyaka, ivyo ni ivyiwe. Ico nzi ni kimwe gusa, iyo igihe kigeze araza akishura, akihesha icubahiro, akabigenza neza. Ivyo warugira, ivyo utarukiziga, ivyo utaruciyumvira, ibitari mu bwenge bwawe, ivyo utari witeze, nivyo aza aje gukora. Rero uko umwami Imana yarari kiriya gihe ca Lazaro n'uyu munsi niko ari, ntucike intege. Ureka gucika intege, reka no kwiheba. Ivyo nyene uruzi ngo ntibigishoboka. Ibyo nivyo Imana ije gukora. Ureke kwiheba, ureke gucika intege, uhagarare wizeye, umenye ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, ubwo umwami Yesu abizi nibwo ataje no musi azoza nejo naco bitwaye, ashakaze n'inyuma w'umwaka naco bitwaye, azoshakaze n'inyuma y'imyaka 4 ntaco bitwaye, izoshaka ibe 40 ntaco bitwaye, kuko wewe ntabwo atisezerano, nta nubwo agica, nta nubwo agibagira. Shalom shalom. Yesu aduhana umugisha, adukomeze, aguha umutima wo kwihangana, aguha umutima wo gutegereza wizeye ko ibyo atagukoreye ejo akubikiye azobigukorera nejo. Hanyuma umunambeho, ntuve ku mwami. Ni umwami mwiza, ni umwami atabesha, ni umwami asezerana kandi agasoza. Nukura dukomereza imitima, tugume mu rugendo, tugume tumurindiriye. Twarahiwe ko twaramuhawe ibyo yakoreye bari abantu, natwe nibyo agiye kudukorera. Imana ibahe umugisha, mwarahezagiwe. Shalom shalom.